Turasubiye kubahereza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese akurikiye imbonesha kure ya Hejuru TV aherereye. Uyu ni umwanya w'amakuru twabateguriye kuri uyu mugoroba, turi kuwa Mungu, turi kwigenekezo rya 26/0/2025. Aho uri hose rero ntuze gucikwa, hari amakuru tubazaniye. Wowe udukurikiye uri mu bice bigiye bitandukanye mu gihugu c'u Burundi, turaguhaye ikaze. Udukurikiye uri mu bice bitandukanye mu bihugu bihana imbibe n'u Burundi, turaguhaye ikaze. Wewe uri ku mugabane wa Afrika mu gice c'ubuseruko, ic'ubumanuko, c'uburengero hamwe n'uburaruko, nawe turagahaye ikaze ntucikwe. Abari ku migabane ya kure nabo harimwo Amerika, Aziya, Australia hamwe n'Uburaya, namwe mwese turabahaye kaze ntimuze gucikwa. Muri CNDD-FDD ibintu birabandanya gukomera ndetse amakuru akabandanya aba menshi. Icitwa isumu kiriko kiravuza ubuhuha. Tubisubiremwo, icitwa isumu canke ishano canke uburozi, uko bavyita kose biriko biravuza ubuhuha. Muti none ivyo bavyifashe gute? Kuva Reveriyano Ndikuriyo ahabwa kurongora CNDD-FDD ni kenshi yerekanye ko atagendera mu kwaho k'umukuru w'igihugu. Ni kenshi yagize inyifato n'imvugo zisa no gupinga Perezida Ndayishimiye, kugeza rero hatangura urukurukuru ko Ndayishimiye afise umugambi wo guhindura umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD ataraheza ikiringo. Muravyibuka ko mwaka uheze wa 2024 Reveriyano Ndikuriyo na Varisito Ndayishimiye bari bahanganiye kw'ikoraniro kaminuza, mu nyuma rero ntiryaba. Ivyo rero vyatumye Ndikuriyo abandanya ikiringo ciwe, ariko rero kuri uyu wa gatandatu kw'igenekezo rya 2025 cari guhera. Ndikuriyo rero akaba afatwa nk'uri kw'isonga ry'abitwa ko bagendera mw'iragi rya Petero Nkurunziza. Kuva mu mpera z'imyaka ibiri iheze, Reveriyano Ndikuriyo yarahinduye inyifato, akaba asigara aboneka nk'uwahevye no gupinga umukuru w'igihugu. None yoba ari we yatanze amategeko yo kubuza igitoro kuza? Amasoko yacu avuga ko vyogorana ko umukuru w'umugambwe atanga amategeko nk'ayo mu gihe igitoro gitumwa ko na leta. Nta bubasha umukuru w'umugambwe afise mu bijanye n'amasezerano leta igiranira n'abagizanira ibidandazwa. Perezida Varisito Ndayishimiye mu kwezi kw'icenda avuga ko hari akarwi gashaka kumutembagaza. Ubwo ni mu mwaka 2024, mu vyumve neza, abantu batatu akaba aribo baje imbere y'abandi bose mu kuvuga ko aribo bari bateguye gutembagaza umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye. Harimo General Prime Niyongabo, harimo Reveriyano Ndikuriyo, harimwo n'umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca. Ariko rero amakuru ahari nuko mw'ibanga rikomeye cane riva mw'iperereza ry'u Burundi, amakuru ahava yemeza ko ariwo mugambi wo kugandagura bamwe mu batavuga n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD, abaharanira agateka kazina muntu hamwe na bamwe mu bamenyesha amakuru. Iryo soko rero rikavuga ko ubutegetsi bwaronse uburozi bukomeye bwakuye muri kimwe mu bihugu vya rutura. Ubwo burozi rero ngo ntibusaba kubushira mu mfungurwa canke mu binyobwa, barashobora no kuba ku kintu umuntu aza gukoraho gusa. Tubibutse ko Reveriyano Ndikuriyo umuduga yoba yaragiyemwo, hari umushoferi wiwe yoba yaritavye Imana ku munsi wa gatandatu. Tubibamenyeshe neza ko ku munsi wa gatandatu ari naho Reveriyano Ndikuriyo yoba yarajanywe mu gihugu ca Kenya kugira ngo avurirweyo. Ibintu rero bikaba bitera bikomera cane, aho inyuma y'uwo mushoferi yoba yaritavye Imana, uwundi mupolisi yagendanira Reveriyano Ndikuriyo hamwe n'ubundi amucungera akora muri protokoli yiwe, bose bafashwe n'iperereza ry'u Burundi kugira ngo baje kubazwa ibibazo bigiye bitandukanye. Harikekwa ko rero Reveriyano Ndikuriyo nawe ashobora kuba yishwe, nk'uko rero amakuru menshi abivuga. Bakaba bavuga ko Reveriyano Ndikuriyo akiriho, ariko kandi hari n'ayandi makuru havuga ko Reveriyano Ndikuriyo yaba yaramaze gusandaba. Inkuru rero twanabwiye tunabagezaho ku munsi w'ejo. Raporo rero yasohowe na Burundi Human Rights Initiative rimwe amakuru menshi abantu benshi batazi, kagaruka rwose ku migenderanire hagati ya Ndayishimiye na Ndikuriyo mu butegetsi rero ku nguvu za Perezida Ndayishimiye nyuma y'ikorwa rya Bunyoni, ku bubasha bwa Ndikuriyo ku mbonerakure no ku masosiyete ya Ndikuriyo havanga inyungu ziwe bwite, ibikorwa by'umutekano n'inguvu z'igihugu. Raporo irerekana ko amabi y'imbonerakure abandanya kubera impigi zihabwa na Ndikuriyo, naho Ndayishimiye yashaka rero no kugabanya uruhara rw'imbonerakure. Amakuru menshi rero akerekana ingene Ndikuriyo yashoboye kugumaho naho imigambi yo kumusitura yariho, ikibaza nimba Perezida Ndayishimiye azobandanya kugerageza kumwaka inguvu. Benshi rero bakaba bariko barashira Reveriyano Ndikuriyo mu mutego ngo wa Varisito Ndayishimiye kuko batavuga rumwe.
ku bwa Burundi Human Rights Initiative iminsi iri imbere iracabitse amabanga ku bizokurikira hagati ya Varisito Ndayishimiye na Reverien Ndikuriyo, ariko rero iremeza ko gukura Reverien Ndikuriyo ari ikintu atari ikintu coroshe kubera afise imizi ikomeye mu nzego z'ibanze mu mugambwe. Ku bwa Burundi Human Rights Initiative Ndikuriyo n'umwe mu barota kubandanya umurongo wa Nkurunziza kandi babangamiye imwe mu mugambi iyo Ndayishimiye ashaka guhindura. Amakuru rero ahari nuko hari amajoro menshi Reverien Ndikuriyo yoba yaravyutse akaja mu bene gihugu, ariko kandi ivyo bikaba bitaranezereye Varisito Ndayishimiye, akaba rero ngo yaratanguye kwikura umuntu umwe ku yundi. Ikibazo rero kikaba carahe mu gihe ca Hussein Rajab, kuko Rajab muri 2005 yashatse ko ari we yoba umukuru w'igihugu. Tanzania na Afrika y'Epfo bimwamirira kure, abonye ivyo bihugu bimwankiye kandi ari vyo vyahetse Burundi. Rajab yumvikanye na Nkurunziza ko umwe atwara igihugu uwundi agatwara umugambwe. Rajab rero yabona mu Nkurunziza nk'umuntu yizaniye azokwama umugamburukira, yabona ko n'igihugu kizotwarwa mu mugambwe. Bakuru b'igihugu rero agashira mu ngiro ingingo z'umugambwe, uzigora ko Rajab yibona ko hari we mukuru w'igihugu kuri ico gihe. Kuri Nkurunziza rero kugira ngo ntazosubire kugira ingorane nk'izo yabonye kuri Rajab, yiyumviriye kurongora umugambwe we nyene. Twari banyuririyemo uko vyose vyari vyifashe. Kimwe rero mu bibazo Perezida Ndayishimiye yagize nuko igihe Nkurunziza yaba umukuru w'inama nkuru y'inararibonye atarabishigikiye, ntiyabishize hejuru ngo avyiyamirize yeruye, ariko uwo bangana yarabivuze rwose. Ndayishimiye avuga ko inama nkuru y'inararibonye ari urwego ruhanura inzego, yabona ko rudashobora kurongorwa n'umukuru w'igihugu kandi rwitwa ko ruje kumuhanura. Ivyo rero bikaba ari vyo vyatumye Reverien Ndikuriyo na Varisito Ndayishimiye n'ubundi batamerana neza, kuko mu makuru yagiye arashirwa ahabona na Radio RPA irongowe n'umumenyeshamakuru kandi ari n'umudokiteri Bob Rugurika. Akaba rero ayo makuru yavuga ko mukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye ari we yoba yaragandaguye Pierre Nkurunziza akoresheje ishano. Ibi rero bikaba biriko biranavugwa kuri Reverien Ndikuriyo. Ubu amakuru yiwe abandanya kugirwa igifungu kuko ari uburwayi agwaye ku munsi w'ejo ntibwigeze butangazwa, ndetse n'iperereza rikaba ryarafunze abantu babiri bafise aho bahurikiye cane cane na Reverien Ndikuriyo. Twabibabwiye rero ko umushoferi wa Reverien Ndikuriyo yoba yaritavye Imana, kandi bose bikaba vyiyumvirwa ko hari ifu canke poudre yoba yarashizwe mu muduga bahuriramwo. Twabibabwiye rero ivy'uburozi buriko burakoreshwa cane muri CNDD FDD. Ubwo rero tubishikisha amasoko yacu, Reverien Ndikuriyo yararembye cane, amerewe nabi kuko asigana hema nabi, bikaba rero ariko aravurwa yakoresheje reanimation. Twamenyeshe ko rero nyuma yo kumanukana mu Bujumbura mw'ijoro ryo ku wa kane, Reverien Ndikuriyo yashikijwe muri Tanganyika Care Hospital, aho basanze bibarengeye. Niho rero baca bafata ingingo yo kumunyarukana i Nairobi mu gihugu ca Kenya. Maze kuhashika rero bakaba barasanze sinzikaye cane, aho boba bariko bategura kumunyarukana mu gihugu c'Uburusiya. Niyo makuru rero yarahari ico gihe ku wa gatanu. Bwa mbere rero Reverien Ndikuriyo vyavuzwe ko akiri Ngozi, abaganga mu biro vy'umukuru w'igihugu bamuteye amaserumu 3, ariko iserumu ya gatatu ntiyaheze kuko baciye babona ko Reverien aguma aremba cane, ariho baca bamunyarukana Bujumbura mw'ijoro. Reverien rero akiri ngahe Ngozi, abaganga batanguye kwigaya ko hagize ikibazo kivuye ku ngwara ya diabete asanzwe agendana, kuko Reverien yaratakaje inguvu, tangwa rero kubira icuya cinshi n'ibizunguzungu. Ikindi rero biyumviye nuko yaragize ico bita accident vasculaire cerebrale. Nyuma yo kuvanwa rero Ngozi, haciye hatangura kuvuga ko Reverien yahawe uburozi bwo mu bwoko bwa poudre. Ni poudre yoba yarahawe naho tutaramenya aho yavuye. Ayandi makuru menshi rero akaba atavyemeza afite, avuga ko iyo poudre yoba yarashizwe mu muduga Reverien Ndikuriyo yahora agendamwo, anagendana n'umupolisi hamwe n'abandi bajejwe protocole yiwe. Bavyumvishe ko rero hari umupolisi yoba yitavye Imana yahora agendanira Reverien Ndikuriyo. Bivuga ko iyo poudre yoba yarashizwe muri uwo muduga, rero ikaba yaragize ingaruka mbi cane kuri abo bantu bose bari bakiri mu muduga. Twabibabwiye rero ko hari amakuru avuga ko Reverien Ndikuriyo niwe ngo vyanugwanugwa ko ashobora gutembagaza Perezida Neva, nubwo bose rero ngo baba bari kumwe, kubera rero yari afise inguvu nyinshi mu gihugu kandi akaba atumvikana nawe bivanye n'ukuntu bivugwa ko Neva ari we yishe Nkurunziza uwo bita Sogo mu mugambwe CNDD FDD. Muri bo nabo rero baciriyemwo kubiri, bamwe rero bitwa bagumye kwiragi rya Sogo, abo bari barongowe na Reverien, abandi rero n'abakunda Neva nubwo bahisemwo kubisha, ariko vyaragayagaye ko Neva yakumiriye cane
ubu ubwiye rero bari mw'iragi rya Sogo, ubu rero Reverien Ndikuriyo yasa nk'uwubangamiye cane Perezida Neva, ngo niyo mpamvu Neva ngashaka kumwikurako. Ngaho rero ivyo nivyo biri muri CNDD FDD, ibintu rero bibandanya kubabaza abantu benshi. Hari amaganya rero muri ivyo bikorwa vya Reverien Ndikuriyo abenegihugu baba bafise, abanyagihugu bo muri komine Matongo bariko baratozwa ku nguvu amafaranga yo kwakira umunyamabanga w'umukuru CNDD FDD Reverien Ndikuriyo, tubabwire ko yagiye agenera amazone ari mu makomine agiye atandukanye kandi nka hose y'igihugu. Ico gihe rero hajayo abenegihugu bakaba bavuze ko hari umutunzi cane ariko ataco abuze kandi bo bishwe n'ubukene, bakaba rero bari bategerezwa ndetse banategetswe kuba bamushikira amashikanwa kugira ngo haze kuyatahana muri ivyo bikorwa rero ariko arakorera muri komine Matongo. Hari umwe mu banyagihugu rero bo muri komine Matongo kandi hari n'umunywanyi wa CNDD FDD yanditse agira ati mudutabarize intara ya Kayanza komine Matongo, mu mazone ane agize iyo komine harimwo Ruganza, Kabuye, Burarana hamwe na Banga, ndongozi z'umugambwe CNDD FDD uhereye ku rwego rwa komine gushika ku bucimbiri, hariko hatozwa ku nguvu amafaranga ku banyagihugu bose ngo nayo kuzokwakira Reverien Ndikuriyo arongoye umugambwe CNDD FDD ku rwego rw'igihugu hategekanijwe kugenderera amazone. Rero ngo bitegekanijwe ko izone imwe imwe izomugabira inka imwe n'ibiseke birimwo ivyimburwa nk'ibigori, ibiharage, ibitoke, inkoko hamwe n'inkwavu. Ayo mafaranga akaba atozwa ku gukurikira: abakora mu gisata c'amagara y'abantu no mu butungane bariha ibihumbi 10 y'amarundi ku muntu, abakora mu gisata c'indero uwufize urupapuro rw'umutsino rwa lisansi akaba ariha ibihumbi 5, umudesete akariha ibihumbi 2, umudesisi akaba ariha 1,000. Urwo rwose rwatangijwe 1,000 n'umukene akaba yararishe hagati y'amajana 2 n'amajana 5 y'amarundi. Amafaranga rero akaba yaratangijwe abenegihugu bose, nta rugo n'urumwe rero basimba kubera ko bavuga ko muri komine Matongo ata wundi muganga ubaho kiretse CNDD FDD. Ngo rero twebwe turatangazwa n'ingana abenegihugu basanzwe bibereye mu bukene ariko ngo dutanga ivyo gutekerera Ndikuriyo kandi haza umugambwe wamurihiye ivyo akeneye vyose. Ivyo ndabivuze gutyo kuko nanje we ndi mwabo bariko baratoza ayo mafaranga ariko bikaba bintera impuhwe ndavye ubukene burangwa mu benegihugu. Nimba mwibaza ko mbesha nca ndabaha telefone z'utwara umugambwe CNDD FDD muri komine Matongo, Nshimirimana Felicien mumwibarize. Ibintu ngo birateye isoni mu gihugu twama twavyiyamirije, nta n'urwego na rumwe rurekuriwe no gutoza amahera abanyagihugu bose ku nguvu kiretse inama nshingamateka ishiraho amakori. Birabaje rero kubona indongozi zitagira impuhwe zirondera kwama zinunuza umunyagihugu mutoya zigorewe n'ubukene. Mugambwe rero ukabuhemba Reverien Ndikuriyo uramuha n'amafaranga yo kwiyunguruza, uramuha imiduga imererura, uramurihira amahoteli araramwo n'ivyo afungura, uramuha n'amahera yo kwakira abashitsi. None bigenda gute ngo agaruke kugora abanyagihugu kugeza no mu batari mu mugambwe wiwe? Kibaje nuko n'abatanga babikora kubera ubwoba. Perezida Ndayishimiye ngo arakwiye kugarukira abanyagihugu bagarika kano kamaramaza mu Burundi. Ako rero nakandi karorero k'inkuru yagiye iravugwa cane aho Reverien Ndikuriyo yagiye arashika, yagiye yakirwa nk'umukuru w'igihugu, bigaragaza ko ubwiwe yoba yarahanganye n'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye kuko ivyo umukuru w'igihugu yamukorera nabo rero nivyo bamukorera mu bice bigiye bitandukanye. Bikaba rero vyarakozwe no ku nguvu ariko nivyo ngo vyerekana ko Reverien Ndikuriyo n'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye babandanya guhangana kandi ngo biba bitoroshe hagati yabo. N'amakuru menshi rero tubandanya kubatoreza kandi tukabashikiriza, turabandanya kubakurikiranira byinshi biriko biravugwa cane ku mugambwe CNDD FDD, cane cane kuri Reverien Ndikuriyo biriko biravugwa ko atamerewe neza muri iyi minsi. Bizaba rero kugira ngo ntimuze no gucikwa ku munsi w'ejo kuwa Mungu. Hari amakuru menshi rero tubafitiye azogaruka kuri Reverien Ndikuriyo ko amagara yiwe ahagaze ndetse nuko vyoba vyifashe muri CNDD FDD. Inkuru rero zirabandanya kuba nyinshi cane yaba ku mbuga ngurukana bumenyi mu bimenyesha makuru. Tubutse ko umukuru w'igihugu rero yoba yatangaje ko umugambwe CNDD FDD n'abagumyabanga bose ngo bakwiriye kuba basengera umukuru w'umugambwe Reverien Ndikuriyo kugira ngo atore imitende aho rero mu gihugu ca Kenya. N'ubu rero amakuru akaba ariko aravugwa.
turabakengurukiye cane mwe mudahwema gukurikira ivyo dushikiriza, basabe kugira ngo ntimuzocikwe fyonda kuri subscribe canke s'abone niba utari wafyondako, wibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru yose tubagezaho. Imana ibahezagire, ijoro ryiza.